urafise umugore yego ndafise umugore ndana n'umugore wundi muntu nta mu telefone none ko telefone umugore n'umugore wundi muntu exact afu urafise wundi mugore bro tonda direct no kuntu yani no kunzu yu ego no kuri kwimana. That's crazy bro basi tukore ko kugira ngo ibintu bya hamagara umugore wawe aze just get a phone a little bit phone just call your wife telefone umugore wawe Saba basi sisi niwe yakubeshe niba yaguterese wavyumviriye gute rero kugira ngo ucuza bro kugitanzu bro amasho kaguwa ngahe nigga what the fuck is that bro man basi aya mashoko ndabagura yani what the fuck what the fuck kiwanuzeye ngenda tanye basi kunabana yapfumba gacha chaha deka kombo yani mwe kombo sisi wabonye ivyo nkore sisi niwe yabigukore ariko aradadika wabonye mani wowe kuri aradadika ifata rongo umuhi nta nukunsabira kigongo ari wampamakaye yani ujamaa ajaelewa hata kitu ajaelewa ajaelewa kama tumemcheza nta nukunsabira kigongo ajaelewa kitu chochote kile urambabaje hapo nuko kuchana na pili urambabaje unaga watoko uja wako tugende chapa guys telefone umugore wawe afu mzee asa nk'umuntu amenyereye kuzajyama n'abagore baba ju ana ataboga auna ana atamuone ana ataboga umego unachomo atari chomo stone stop stop wewe telefone zana alo ça va meze neza umva je banta Stone nitwa Stone ego sasa rero umugabo wawe anzo uri umugore wacugaza ko umugabo uri umugore wacugaza ego zaseri ego umugabo wawe wewe bujya umuzi gute umugabo wanje ndamuzi neza tubanye neza n'umwana mwiza ego sasa ubu rero yaragiye ku burya murafise itongo turarifise ubu rero yari yagiye kukuronderera irindi tongo ahantu bita mu Carama asabwa uze gusinya usinyira itongo hari itongo hari ahantu yaguze inzu mu Carama atambwiye ahubwo ico kintu gitangaje rero wabuze ko mwizeranye yambwiye ko agiye ku kazi nkuko sawa rero yani ucugazo rero arahantu yugariye nka cugazo araboshwe nago byatije nitwa Stone uyu mwana tuvugana ni fise imbuga itafise n'urukoni rukomeye cyane ngiye gufata umugabo wawe ndamuca muri make ntidute umwanya umugabo wawe twamufatiye ku mugore w'umuntu urabyumva twamufatiye ku mugore w'umuntu rero unyaragase sinzi ngene mu bigenza ibindi nta mwanya dufise utuzaranye ipapuro vitongo ko yaje kugura itongo ntakubwira ivyo rebera mushi byaje umviriza umugabo wawe yagerageje gutereta umugore wanje bica birangira agize iki aje iwanje ngo ajyamane n'umugore wanje bica biba ngombwa rero yuko ndamufata sasa rero uyu mwanya ngiye kumuca amavya canke umva ndakwiyamye Hey, what's up man? How you doing bro? Mimi niko fresh kabisa. Bwana unaona hii location tumekaa Nyamwezi unyama mwingi. Nipo na Stone mhuni wangu. Kama kawaida. Gute mama, meze neza. Meze fresh. Twetu meze fresh. Turameze neza cyane. Yes, ama guys jewe. Unaenda rujya nyuma? Hapana. Ubachemwo. Bora usogee mbele. Hapo bora uchimwe ngabo baduchi mbele. Kuna pita gari la taifa hapa. Sasa ndogo nataka. Yeah man. So guys, rero ahantu twicaye turaturiyengaje Stone ya telefone avuga ati yo warakiye muri he mvuga man je ndi home avuga just put up with a camera nibe ku bagabo mudaka yani mugwa y'utuziri urumva
yani nabagabo benshi baba bakunda kwandikira sisi biri munsi ngo sisi turagufana bigatanga ati ngo sisi turagufana sisi turagufana sisi turagufana bigatanga ati ngo nukunda gukunda sisi ndashaka duhure nawe ngo je nditege no kuzogweza amafaranga ngana gute ngo ariko gusa nishimiye kuba no uzayigize yani kuryamana nawe urabona ngo umustare no vyiratiranye n'ibintu nk'ivyo awe babagabo rero abastare bose rero idoni ndo y'ivyo bintu zemezo sivyo no kuvuga Stone jirumva banje kunyagira ngeremeze ko ndasi waye ngaha twinyegeje hano kwikona nyene muhiriwe ku kazero gakwirikira ni kuvuga hari akaji kagoma kandikira sisi yagaye namba bivuye kuri social media rero ko kajama baguma bavugana ko jama kamusaba rero sisi kari kamusavye ngo bahurire mu buterere sisi aranka acavuga ati oya ahubwo je Stone Cash nabakunze ko bari home rero no musi guys turiko turavugana niho bahanya appointment sisi yakaguye ko Stone atari hari kaje muhira arendaza kajama katigise tendazi kaje ngombe kwandikira kaje gatambaye iboka ariko bari iboka bado naragandikira umva mugomba kumenya ikintu kimwe buryo umugore n'umugabo banyabo bakundana baraganira umva zizabaza kumenuye ku mutwe niwe muntu ashirambya sawa none nimba gushaka gashamwemerere ngo be ndamwemerere ngo ndabwiye we mwemerere gusa ko mubwire aze muhira tumuca mavya na umviriza ngiye guca amavya nimwambia kwa kiyo kwandikira ngiye guca amavya abone mwibaza yuko abantu ako koma kuona uruma basi muguma ngao nyene muguma ngao gumaho kashitse gahuni you see ngiye kumuca amavya so guys mumva ngiye kumuca amavya hapa tapana parcelle mu nyumba yangu kuze gasaka gaye twende akasaka gaye Ingo tugende ingo pa. Let's go. Ingo tugende. Ingo ndakufata bani bakugonga. Ingo. So guys, tugiye gufumania umuntu. Jena sisi basha. Umvira twebwe niba mwangu wanatwarigeze gushwana ibikiri bari. Umva twarahuye. Mu nibiki? Dasi. Guys. Tugendere. Tugiye gufumaniye umuntu ako abantu murararira mu rugo rw'umuntu nyene imagine bro yani sisi yanamubwiye ati ni uzi wanje yibaza ngo umugabo acatinya erega byarangabonye gusa ati ngo ndanzoza ari kuri kiba niba zo tuba gusangyamana na nibimana rashize iki aya ino musi y'abakobwa I don't know man ingorane bro gusa Stone twumvikana obora hakogwa ibindi mugabo rabe the control mind usanga ukubisa umuntu hano habi none man nakufati wanje bro then akachapa nakufati wanje bisamu tambisa sorry bro tugende and then umuntu akacha so guys here we in man here we in Mani usalo wako hadi shaka buchumba muri kwanza muri ndeka ndakwa telefone sivyo komo telefone nakarunza sivyo kumana makaje kana wachele haki Dida kuva vyakabereye bro funga hapo choma funguo wanasema kuingia cha kike yo egerari wanasema kuingia cha kike funguo hapa kwa barabara hey bakubabarira ku mugore w'abandi bro Akimu yambye ati ngo icara ngaha be icara kwanza ngaha icara Muga bro that's crazy man bro like why Isi rongumu bro
ndasabye ikigogo mbabarira Hey, uyumvira kwanza telefone kwanza ngaho. kurenga ngaha anya akakoko nakiwanje kwa nini nagendana nazo kwanza umuhimbi bro munzu y'umuntu nyene munzu y'umuntu kweri munzu y'umuntu kweri Roje munzu y'umuntu atana amafaranga ubize Zagenze gute rero wewe mugenzi wanje turakundanye iki chama None mani wewe munzu uvuze n'umugenzi wawe ni munzu wawe ni munzu kwani ni wawe rero ngana unakunda ni wawe uri munzu yawe bro uratona ro ngumu bro trust me utari mu Burundi niko yambwiye ati umugabo wanje ntari hafi ari hanze igihugu y'igihugu none cewe rabe ngene twaza bro just be careful man tusipigane ila sasa baza mimi na swali moja sivyo wewe naho umuntu yoguhenda ngo umugabo wiwe ari hanze y'igihugu why umugabo wogenda kabisa mu nzu y'undi mugabo mugenza we bro let's to be honest like eri kurabura ukiyongoza gafata basi naga hotel ka Vembare nk'ubunya no kugira ati usanze ku mugore kwanza urafise umugore yego ndafise umugore ndana n'umugore wundi muntu na mu telefone none ko telefone umugore n'umugore wundi muntu exact afu urafise wundi mugore bro tonda direct no kuntu yani no kunzu y'u ego no kuri kwimana that's crazy bro basi tukore ko kugira ngo ibintu hamagara umugore wawe aze just get a phone a little bit phone just call your wife telefone umugore wawe wari wa mu telefone ukura bigira wamubwiye mbere yuko uza kwaza kujya kugiye kujyamana n'umugore muto we ngira ngo ndamubaza ahantu yo bari kugira ntapa ndonde warabwiye kuri he ko kazi nambuye ko ndi mu byakazi kandi ari mu kazi ariko mu kazi mujinga ariko mu kazi uzeye ariko mu kazi wari mu kazi rakungira nabi kwe bari kugira nabi ari bari kumugirira neza mvura ushongana ndiko ndamyorohereza kwe uri kubaza sisi sawa reka ndakubwira inkuru yose wa mugabo uri kubaza sisi bro utangura kuzura mubesha sisi atanga kumwandikira ati ngo sisi ndakusavye merezi nimero zawe ndagufana ukina neza araziguhereza umukobwa mbe mwugurire munaze aze abona ukuntu biba bimeze atazokindira ku bagore b'abantu sasa rero sisi that's funny bro kubera ko jewe na sisi umubano wacu urenze ukungene ivyumviro by'abantu abana b'abantu batekereza aranyereka arambye ati Stone uyu mugabo ariko arantereta kandi riraguma asaba ngo tugende kuryamana ngo ati ngo akunda abastare mama ngo ibigi nibigi avuga akunda abastare ashaka kuryamana n'abastare sibaze ko abastare tuba turindaya azavuga samwemerere isarambye ngo nyine ndabikora igona be no be we is fine buddy we murekaze ariko umubwire azi wawe serero twija twibaza ni aramutse akubwiye ngo uze ngamuhiri wacu yuko wotinya basi kumba umutsi yari yafo wahagaze ndage musubirije mudakoze cyawo genewe narongo umudutegite abo yajumba cya mtu Jose Breba mu cyumba cy'umuntu muri make se jana murondeye kwe umugose namustabye nimero kugira ngo nzonda mufana ndamuzi we story izamurondeye ngo ariko ngo yabusabye nimero bwo yabazaramufana muzi yatugiye ko sisi yakubwiye we ngo story ari mu Buganda right yego why none uri kuravuga ngo sisi niwe yakuronda hanze none ngo ndashaka umuntu uzaturatembera sawa ubwo rero sisi ni wa musanze ari ya sisi ni yagusanze iwawe sisi urumva yazi se tume wrong way yakurondeye ariko iwawe yani tume wrong way ngo twabuze inzira twewe twacana atariyo mbere ya byose ndasabye imbabazi na telefone umugore wiwe man story no muvune bro telefone umugore wawe azenga bro uvuze byo ico shaka cyose wogikora ivyo ushoboye gukora tumuca manu uzenye bro kumuca mabya be genda imbugita genda uzane imbugita rero genda uzane imbugita tuyo turamuciye amabya nukuri kwimata kugira ngo nabandi bagabo bose abagabo uza muratiti reka ndakubaze kwazi ikintu kimwe none je umugore wanje afise igitsina
kivamwo amata Ngici umugore wawe. nico umugore wawe agosaka maramaza Vyara bro. kandi ugasanga umugore wawe amakuru bishoboka byose kugira ngo basi unishime ariko ukaja ngaho ukasama ngaho ati burya ubaye Chimba kumutsinda. Ndakenda mi. ukazyoza abari Bako muzinda bose gwara bamaze ururugaho. yarabayeje huko Wewe. ashamaliza huyu Wewe fanya. sasa leo baada ya hapo kuacha kwanza mitani fatu kuna Westoni, oya, Westoni. Westoni. Stoni. Mani ntubabaza umuntu gusa. None ji wewe. Mwagize tungaye. Kamuraza yurihira. Mwebwa bikora. Ndakeze. Wabona ngene abakobwa ari inzoko none ntari kari twenge. Wowe winjira mu gatego. Aba rero telefone umugore wa barazana urupapuro rw'itongo kugira tumare biharo. Erika Stoni ngaya tanze inkono nyinshi ma. Uwo yaragize engagement eta civile. Urapanze? Mutana umugore wawe nawe bamurira hanyene imbere y'abantu. Bone muri bo bana. Mutana umugore wawe bamurire ngaho gira demoja mu. Huyu hapa tunamkata mafuta. Huyu tunamkata. Stoni muhungu leta rengaho nayo ikiza. Uretse gato. Chunga kwa chunga. Jena sisi defite eta civile. Kandi yo leta nyene uriko uravuga bro. Yo nyene yatwemeje. None kubira ariko kugwanira ca kintu yayunze. Ico ni icaha. Nauriza. Si icaha. Ico ni icaha. Si icaha. Oya Stoni umviriza Stoni banza. Look. Right? Ikosa ryo kwihanira naryo sigiza. Si abapolisi amagaro umugore wawe. We need your wife to come here. Telefone umugore wawe azenga. Agenda ma. Kagabo gikomeje. Sawa. Ubugabo bwo kumuzinda ndakeseri bwari ikomeje. Sasa tuko muzinda huyu. Sasa yana ubintu. Telefone umugore wawe. Telefone umugore wawe. Afu mzee asa nk'umuntu amenyereye kuzajyama n'abagore baba. Ju anataboga. Aona muone anataboga. Umego unaona chomo atari chomo. Stone stop. Stop. Wewe telefone zana. Alo? Ça va? Meze neza. Umva je banta Stone. Nitwa Stone. Ego. Sasa rero umugabo wawe Anzo uri umugore wacugaza kwa uri umugore wacugaza. Ego. Zaseriye. Ego. Umugabo wawe wewe burya umuzi gute? Jewe umugabo wanje ndamuzi neza tubanye neza. Numwana mwiza. Ego. Sasa ubu rero yaragiye ku burya murafise itongo. Ego turarifise. Ubu rero yari yagiye kukuronderera irindi tongo ahantu bita mu Carama. Asabguze gusinya usinyira itongo hari itongo hari ahantu yaguze inzu mu Carama. Atambwiye. Ahubwo ico kintu gitangaje rero wabuze ko mwizeranye. Yambwiye ko agiye ku kazi nkuko ya. Sawa rero. Yani ucugazo rero arahantu yugariye. Ntugari nka cugazo. Araboshwe. Nago byati je nitwa Stone. Uyu mwana tuvugana ni fise imbuga itafise n'urukoni rukomeye cyane ngiye gufata umugabo wawe ndamuca muri make ntidute umwanya umugabo wawe twamufatiye ku mugore w'umuntu. Urabyumva? Twamfatiye ku mugore w'umuntu rero unyaragase sinzi ngene mu bigenza. Ibindi nta mwanya dufise utuzaranye ibipapuro vy'itongo ko yaje kugura itongo ntakubwira ivyo rero biramushi byaje kongera. Umviriza umugabo wawe yagerageje gutereta umugore wanje bica birangira agize iki aje iwanje ngo ajyamane n'umugore wanje bica biba ngombwa rero yuko ndamufata. Sasa rero uyu mwanya ngiye kumuca amavya canke umva ndakwiyamye. Sasa rero wa mugabo umena kugenda kimwe jewe anye nabiheba kwanza hata for real nabiheba for real. Sasa rero wewe cugazo ari kero mbaba sindiwe uremeye ko utari cugazo oya no kuri bo sindiwe kwe
ubu ni mwebwe awe turavyuga Ukatene wavyugatse. gacoka zoyofata Mari ikesi we nk'ubu turaguhaye okay mari ikesi. Ikesi tuyimara gute? ufatiye ku mugore wawe rero Ku mugore wawe jewe mari ikesi turabe. Wowe bigenza gute? cyo kubera n'ubu ndasenga byabaye aho rero aho niho habe gutukisha kibanuzeye urasenga warofa wowe usenga gute bro arantango abakizwa bebe yari bemere ubusambanyi twebwe ntamenye iwanyu bigisha ubusambanyi biganisa bigoye ariko usanga no mudamu wari uyoba yaranteretse aho rero aho uri gukora ikosa oya kana ama message yose narayabona yarayanyereka kugira ngo uze no ngaha anya ni jewe n'umugore waje twakinyi diri kugira ngo uze ngaha boro kugira ngo abagabo bose bameze nkawe amacenga hamagagwa kugira bije kuri kamera n'abandi bige ari kumwe tw'abagabo umukobwa cyangwa gukuha message kameze nkuza koresha ubwo rero ugasanga urugabo n'urumasta go kuresha ngo iko rafatwa wewe wakivugisha kuri kantu ubeshe naje moya marashavura dera kuna bro wewe hagati ya wewe wewe namba yiwe wayikuye namba yiwe wayikuye yayimwisabe kuri Facebook urabona urona kamere page ya Facebook ya CC nije posting kuri ya page yiyo exactly ubwo rero n'abantu bamwandika ba message kuri inuzeye ntegezo kubibona nije ndabishura exactly barabimenyereho rero kisha kirasaba nimero umugore wanje kandi namwizeye ndamuhereza yiratire kora yumva ijwi ryasize riko uramukora ngo abana nyine cyayisabye nk'igifana nkunda gufana sana nkunda gukunda ngomeza nibi bimero yawe arazimuhereza mu nyuma rero ati murashaka uzohura nawe sambiri abusiku mushaka uzohura nawe mubwira uramukunda kumeze mu buterere mubwira ati ndagukunda sisi ngo rero ngaho gutanga kwizanisha ibiboro by'ubuhimbiri ngaho ati ngo sivyo ngo byarakugoye bro saba basi sisi niwe yakubeshe niwe yaguterese wavyumviriye gute rero kugira ngo ucuza bro kugitanzu bro amasho kaguwa ngahe nigga what the fuck is that bro man basta aya mashuka ndabagura yandi what the fuck what the fuck kiwanuzeye ngenda yatanye basi kunaba nayapfumba gace Wikorongo yani watu wanafumaniwaga umoja ulimesha haki ya Mungu umoja ni mzee idea niko nayo hapa mzee ni moja upeke huyu ni kumfunga kamba tumpeleka mkeo tunampeleka mpaka mke wake unaona tunamfunga kamba sile moja mimi bana hata vikifeli wewe mnyama simu ni naye ndo hivyo bifeli kunini bifeli kunini hapa ni kuleta bajaji bajaji inatutoa ni hapa nyumbani tunaenda direct video ipo unaona direct tunamkutana ndio hivyo kwa nini siko connect drip atakimbilia wapi kwani hapa tupo live sasa leo nganya iyi case tugiye kwicira imbere y'umugore wawe ko nimba ndo kuguca mavya ndayaguce n'umugore wawe avyibonira atavuga ati ngo twaguciye amazi okay tano stone mviriza basi sasa utanga icamane nk'umugabo kuko umugabo aravuga uburyo afise iyo telefone mu fese nayiguza amajana 5 sawa nagomba ndabahiye nyene nje ndenza ko ikaze ya Mostel yo gusaba imbabazi uyisevuze ngarasenga yavuze arasenga ndakenda ma ndamutanga inzoga wica abantu wowe uvuga ko usenga kazayifana ikigabo ndakena wori umusoda man mnyagihugu alright that's lit so rero ayo mande ntashoboka kuko nanje ya mande niba bishoboka nanje nza kuva ndayatanze ucima umugore wawe ndamujya ndabona muratse umuhatsi bro utautaza mchezo wao wanacheza ile ya wanajua kama sana ni kesho kugira ngo yibese abare kugira tubakomeshe no ngoje nikuonyeshe hazo kugira tubigenze fresh twetu mukone after tumalize yes reka bazi ndabandikire ko ndabaha itongorire hano naboje basi hamagara umugore wawe ivyo rero tubikora umugore wawe ariho muzana ibipapuro mugane mungire nami ariko none muzicunga kwanza twari sivyo iki ni kiba nagifate ku mugore wanje iyo tongo osanga nirimwe amatati muvisa abana bangaye abana bane ndakenda niye ugasanga n'umugore yarushe kuriko we umugore niwe yarushe mugabo osanga yagiye kurema Kowete kurema Oman akaru akayigura
amumuyimbili ati ngo agenda asinyire kesho watoto watakuwa wanaishi hai. Imagine. Abasha baba wote. Umva dukora wadui yani we make the enemies n'abana. Hapa kitu chere kiko hapa mzee baba. Hapa. Hora na kirufisi cyo gukusaba burunda gucomita imbuga itangitama ape tiza gutia kovu hapa. Stone zana tuyage imbuga. Shangai la uzi. Yani hapa huyu tunampeleka kwa mke wake tu. Tunampeleka kwa mke wake, maamuzi yote yanachukuliwa kwa mkeo. Ure kugira ngo tumutwaye ko turiko turagirana. Kabisa. Funga kama mpaka sapa utazo swaka ali kugira. Pata kunya. Kuna bandi tatu akina nyene. Kama ukoona macho akuna ni usikie. Master. Chekusije kijama kirangi yeme. Bro. Master cheat wewe nzogutazira izina. Wewe nuricugazo uri Master cheat. Namufundisha kigitenge cha sisi. Niba kuboye. Shize mwinguvu rero. Ubiki ndako cyangwa bakuboye. Chaha anya. Chaha. Deka kombo. Dari muri kombo. Sisi wabonye ivyo nkore. Sisi niwe yabigukore. Arikara dadika. Wabonye mani wowe uri kuri dadika. Ifata rongumu hii. Nanu konsabide kigongo ari wampamakaye. Yaani jamaa hajaelewa hata kitu. Hajaelewa show moja. Hajaelewa kama tumemcheza. Nanu konsabide kigongo. Hajaelewa kitu chochote kile. Urambabaje. Hakuna kukuchana na pili. Urambabaje. Lakini unaga watoka ujo wako. Tugende chapa. Guys. Oh mujama